Umugwizatunga Rujugiro yarayashengeye ku myaka 83. Tribert Rujugiro yamenyekanye mu bucuruzi n'amahinguriro mu Burundi, mu Rwanda, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya, Nigeria n'ahandi. Akabazwi cyane mu rudandazo rw'itabi abicishije mu ihinguriro Burundi Tobacco Company. Yarafise kandi imitahe itari mike mu Burundi, haba mu nyubakwa, mu mabanki nka Finbank, mu mahinguriro Buseko n'ibindi. Dutandukira inkuru nyamukuru. Reta y'u Burundi ngo ikeneye ubufasha bwihuta mu guhangana n'ingaruka zikiza El Niño. Ejo hahise ubushikiranganje muvyo bujejwe harimwo intwaro yo hagati n'umutekano buri kumwe n'ubuserukizi bw'Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU mu Burundi bwarasohoye itangazo. Bugatera kamo abafasha leta kuyiterera mu gutorera umuti ingaruka zidasanzwe ziriko zirategwa n'ikiza El Niño mu Burundi. Bisigura ko mu guhangana n'ibiza Uburundi bukeneye ubufasha bwihuta. Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga k'uyu munsi. Mwiriwe ni Davi, nizere ko mumeze neza mwese. Muri kino gihe Uburundi buri mu bihugu 200 vya mbere kw'isi bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe nk'uko iryo tangazo ribandanye ribivuga. Ngo kuva mu kwezi kw'icenda k'umwaka wa 2023 abantu barenga ibihumbi 95 baramaze gukorwako n'ingaruka z'ico kiza. Aho ni mu gihe abashika ibihumbi 200 bateshejwe izabo nayo amahegitari arenga ibihumbi 40 y'imirima arononekara. Leta y'u Burundi rero yasavye abayifasha mu iterambere gukura amaboko mu mpuzu ngo bagire ico bafashije mu guhangana n'ivyo biza. Ni ryambere muri kahise ku Burundi leta isohoye urwandiko rusaba abaterera mu iterambere gufasha mu guhangana n'ingaruka zihindagurika z'ibihe. Nk'uyu ku mbuga hwaniro yasaba leta kuva mu gacerere ngo nisohora itangazo rijanye n'imyuzurira igisibije mu bice vy'inkengera z'ikiyaga Tanganyika no mu gice ca Gatumba biturutse ku mwuzure w'uruzi Rusizi kugira ngo ifashwe n'amakungu. Ku wa gatanu heze wa 12 Ndamukiza, intwazangabo Anisette Nibaruta irongoye umugwi wo kugwanya ibiza n'isibe yavuze ko leta y'u Burundi ikwiye gusohora urwandiko. Ngo ikamenyesha ko ikibazo cibiza n'isibe na cane iduga ry'amazi ya Tanganyika ari kibazo kihanze. Ngo yongere kandi itera kamo abayifasha mu iterambere kugira bayifashe guhangana naco. Hari mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru. Iyo bavuze rero yuko abasanzwe baterera mu iterambere ry'igihugu bagiye kuja kwegeranya uburyo buzofasha mu guhangana n'izo ngaruka, birafise ico bisigura. Nkuko twabibonye mu bihugu vya Zambia, Malawi na Zimbabwe, igihe abakuru b'ivyo bihugu vyose batangaza ko ibihugu vyabo biri mu kaga gafatiye ku ruzuba rwatumye haba amapfa, amakungu aca yegeranya uburyo bwo kugarukira ivyo bihugu. Mu Burundi rero haritezwe ko ikiyaga Tanganyika kizoguma kiduga kirenze imetero zaba amajana 777 nkuko vyabaye mu 1964. Anisette Nibaruta ati ico gihe ibihugu bisangiye amazi ya Tanganyika vyaciye bija hamwe maze bikora ibikorwa vyo kwagura uruzi rukuga Tanganyika yisukamwo ngo rushobore kwakira amazi y'ico kiyaga. Ikindi twomenya nuko hariho utumanuko tune twerekana aho Tanganyika yaho rigera kera cane. Kamwe kari hajya kwa Ndadaye mu gisagara ca Bujumbura, akandi uciye ahakorera imbonesha kure na radio vy'igihugu RTNB, utundi utumona mu Buyenzi kwibarabara rya 17 hamwe n'imbere y'ihoteli Roka Golf. Anisette Nibaruta yagize ati mu bisanzwe hajya hose n'akarere k'ikiyaga Tanganyika nta bantu bategerezwa kuhaba. Ngo umuhinga w'amazi no uyabisa. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Mu Cibitoke ngo abarimyi bari bakiriye neza iryavuzwe n'umushikiranganje wa mbere ko ku wa gatanu w'indwi iheze bari kuba bahawe amafaranga y'intete bashoreye mu kigega Anagesa. N'ubu baridoga ko batarayaronswa. Icabatangaje nuko ku munsi wa gatatu heze basabwe kuja gutora intete z'ibigori bari barashikanye ku mazone ngo bababwiye ko atamafaranga hari. Babona rero ko leta yorekera abarimyi uburenganzira bwo gushora umwimbu aho bashaka. Naho mu Cibitoke bimeze uko, imakamba aho bariko bararonswa amafaranga yabo. Babwiye radio televiziyo Isanganiro ngo basaba ahubwo ko hanyuma boza bararonswa amafaranga umunsi bashoreyeko. Ikigo BR kiramenyesha abo bose bafise imizigo ku kivuko ca Bujumbura batari bwayikureyo kunyaragasa kugirisha déclaration de mise en consommation kugira bakingira imizigo yabo iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika.
ngo n'abafise amasima akiri mu bwato atarapakururwa bace bayagirira declaration ku buryo aca abandanya ajanwa mu bubiko bwa beneyo. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira ejo.